Bisaba amahirwe kugira umukunzi nkawe. Ndumva mpiriwe buri munsi na buri mwanya kubw'impano. Nifuza kuba vyose bizana inseko mu maso yawe n'ivyishimo mu mutima wawe. Ndashaka kugukunda nkuko nta wundi wigeze abikora. Nimba hari ikintu ntinya gutakaza kuri iyi si, ni wewe. Ndagukunda cane ku buryo ntashobora kwihanganira kugutakaza mu buzima bwanje. Buri munsi shimira Imana yarungitse umumarayika nkawe mu buzima bwanje. Uri umwe rukumbi, ndagukunda cane. Uri inyenyeri yaka cane imurikira ubuzima bwanje bwa buri munsi. Kuri wewe shobora kuba ndi umuntu umwe, ariko kuri jewe uri inyenyeri imurikira mu mwijima. Watumye nemera urukundo rw'ukuri. Ijambo ryawe ryose riranyuhagira, n'agasego kawe kampa amahoro. Urukundo rwawe ni nk'ikiyaga c'amahoro, iyo nkwegereye numva ntuje. Uri nk'indirimbo yihariye mu buzima bwanje. Uri umusizi w'urukundo rwanje. Iyo umbwiye ngo ndagukunda, umutima wanje uratambagira gahoro nk'umuyaga woroshe uhuha ku biti. Nizeye ko twaremwe kuba hamwe ibihe vyose, atari amahirwe gusa ahubwo ari imigisha.